baca bavyura inyigisho mbi z'ibinyoma, inyigisho ziterurujije abantu bigatuma badasobanukirwa ivy'Imana neza. Niyo mpamvu rero muri kino gihe no hanura abantu kugira ngo bashishikare gusoma Bibiliya, bashishikare gusoma cyane, ivyo badahamvya babibaze abari imbere yabo guta umurongo. Iyo umaze kuba umaze guta umurongo wo kutegirana ubusabane n'Imana, wamugisha Imana yo guhaye ubura hushikira. Ariko iyo wamaze kubana n'Imana ukezwa ugatungana, ihe rero tugitegereje uwo muhero kuza. Twebwe nk'abakozi b'Imana bavugira Imana dukwire gukorana n'igihe kugira ngo umugeni wa Kristo adacikwa canke ngo atwagwa akayombekere ngo abivemo nkuko bibiri bitubwiye. Dukeneye kubaburira bikiri n'ingoga vyihuse kugira ngo bitegure, na cyane cyane ko benshi bamaze kuzimizwa bavuga ngo umuhero uraje. Umvuko TV. Shalom 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 banywanyi bagenzi inshuti za Umvuko TV. Hano turi kuri Umvuko TV, televiziyo yanyu. Murashobora kuba mutari muyimenyereye, ni televiziyo nshasha abantu benshi batamenyereye batari bazi, ariko kandi yazanye ibikorwa byinshi cyane. Jewe sindi n'umujournaliste ariko ndi umuyobozi mukuru wa Umvuko Company. Umvuko Company rero harimo na Umvuko TV. Muri Umvuko TV rero ni televiziyo yanyu ije kubafasha muri byinshi cyane bishoboka. Mvuze ngo byinshi cyane bishoboka, haba harimo ibyo kubafasha mu publicité, ibyo mukora ibikorwa mu kubimenyekanisha byanyu. Aha nyene twaje kugira ngo tubafashe tubatunganirize. Umvuko TV rero akabijya gakomeye cyane ari n'intumbero ikomeye nuko n'abana b'Imana, niyo abakizwa bakijijwe bumvira Imana bakorera Imana, ariko ico gituma tugira gutya tugatumira abatumirwa, tugatumira abapasteri, tugatumira abavuga butumwa, tugatumira abantu batandukanye, eka mbere n'abakora ibikorwa bitandukanye, abaririmbyi turashobora kubaha kaze bakamenyekanisha impano zabo bikagenda neza. Ibikorwa rero byatanguye kandi bimeze neza cyane. Uno munsi tugize gutya tumva iteka twatewe n'Imana, turonka umukozi w'Imana, umupastori sinomuvuga kuko afise amenyo 32 abashobora kwivugira. Niyo mpamvu tugomba kumubamenyesha. Pastor karibu cyane. Murakoze cyane, Imana ibagere umugisha. Birukira ivugiki ku buzima bwanje, mbese bw'abazonda ejo. Yego ndanezerewe cyane kubona abantu mu kiganiro, Imana ibagere umugisha. Murakoze cyane, avuze ngo aranezerewe cyane. Turanezerewe nawe kukwakira muri iyi studio ya Umvuko TV. Turabahaye ikaze muhezagirwe cyane, aho tugomba kuyaga mwisanzure, muduzijwi, mwumve ko muri mu bana b'Imana, kuko kanatsinda Imana yabahaye kuragira ubwoko bwayo, yarabizeye. Bisaba yuko abana b'Imana banezerwa kubwanyu. Turanezerewe, mutubereye umugisha cyane. Tugomba gutangura kuyaga rero, twagomba kugira ngo mushobore kumenya abantu babamenya bo muri bo, bamenye uko bimeze nuko bikunda. Joho basanzwe banzi ngira ngo banywanyi mudukurikirana muranzi ni Ndoyezu Jean Claude, twavuganye muranzi kandi turanezerewe. Rero na pastori wacu nagomba ngo mumenye amazina. Pastor, twagomba mutwigire akazi mukora, ibyo mukora, kugira ngo abadukurikirana bumve intaye yanyu, bamenye abo muri bo kazi. Murakoze cyane, Imana ibampera umugisha. Ku mazina je banyita Pastor Birukira nkorera mu ishengero rya World Class Ministries. Ni ishengero rifise siege mu Kanyosha, aho niho nkorera imirimo y'Imana yivuga butumwa. Ubwo rero ndanezerewe cyane, ndubatse, mfise umudamu umwe n'abana 5, Imana yampejeje. Izo ndabishimira Imana cyane. Imana ishimwe cyane. Yego murakoze cyane, muratubwiye abo muri bo, turanezerewe cyane. Twumva dufite iteka rikomeye cyane ridasanzwe kubakira. Twarumvise intahe zanyu, ntitwari bwabumve mubumurakanwa ngo muvuge ijambo ry'Imana, ariko intahe zanyu twarabyumvise, biratunezera. Tugira amatsiko yuko ikibarimo Imana yabashizemo mwogisangiza n'abandi. Iyi ni deba ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo muri Yohana 8:32 ngo muzomenya ukuri kandi uko kuri nako kuzobaha kwidegembya. Ni muri yo ntumbero dushaka ko abana b'Imana n'abandi batandukanye batuye isi bamenye ukuri nako nuko ijambo ry'Imana.
Yesu yaje nk'ukuri, Yesu yaje nk'ubugingo, Yesu yaje nk'ugomba kutwereka umuco. Benshi ntibamumenye kuva kijya gihe, ariko uno munsi turakeneye ko bamumenya biciye mu buryo butandukanye. Tubyamamaze, tubwira abantu ukuri. None mwebwe kwiri ijambo ry'Imana rivuga ku kumenya ukuri, mwebwe mubona mwurivuga kwiki, mubona abantu bari ko baramenya ukuri kw'ijambo ry'Imana nyakuri, cyangwa mwe mubona gute? Yego cyane koze ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana 18:32 ko kuri kuzoduha kwidegenza. Uko ndabibona abantu benshi bariko baramenya ukuri bitewe nuko babwirwa nuko bumva bo ubwabo, kubera hari ibintu byinshi bibaboshe, hari ibintu byinshi batarababwira bituma ukuri kumenya ngo babatumve iki ari kumenya ukuri. Rero nshima Imana ko yaduteguriye ibyiza bikomeye cyane, akavuga Yesu ngo abwira abayuda bamwemeye. Ubwo rero bamwemeye bose iyo bagumye mu ijambo, iryo jambo rirabahagarika rikabagira abantu bakomeye, ngo maze Yesu acababwira ngo muri abana banje koko by'ukuri. Rero muri ico gihe rero ukuri kw'Imana barakumenya kuko bemeye kwakira Yesu nk'amabwiza mu bugingo bwabo. Ukuri barakumenya, kandi iyo bamaze kumenya ukuri kurabaha kwidegenza. Nuko Imana yomejwe bamurisha. Murakoze cyane. Ati iyo bamaze kwakira umwana w'Imana bakakira Yesu muri bo baramenya ukuri, kandi uko kuri kuca kubaha kwidegenza. Turiko turabona byinshi mwa kino gihe, abantu kibaza ati mbega baramenye ukuri, mbega byagenze gute? Kuko ukuri abantu bagenderamo uno munsi, abantu benshi baraza kuri Kristo bakababwira ngo nimuze muronka amazu, ngo nimuze muronka amamodoka, ngo nimuze ngo muri Yesu ntibagwara, muri Yesu ntibagira nta bigeragezo, ngo ucugume ukomera, ngo ucugume utera imbere. Ariko hari aho ibyo baje kurondera usanga atari ibyo babonyeyo, ugaca usanga bamwe bacitse intege, bamwe basubiye inyuma, ibyo babijeje batabironse. Mwebwe mubivuga kwiki kuri aba bantu bazanywe gusa no gucakira ibyo bintu biri muri Yesu? Murakoze cyane. Ico ni kibazo gikomeye cyane kandi gihanze isi yose, ntabwo nubaho gihanze Burundi, gihanze isi yose ku buryo butangaje. Kubera ijambo ry'Imana risomwa mu gitabo ca Yeremiya ibice byaho 50 ku murongo wa 6 gushika ku murongo wa 8. Bibiliya itwerekaho Imana yakoresheje umukozi wayo Yeremiya imubwira ngo abantu banje bajimijwe n'abungere. Ubwo rero abungere bari mu ngeri nyinshi. Rero abo bantu nibo bazimije ubwoko bw'Imana bakura kusuzo babajana ku bundi, bituma abantu bibacanga bakaja mu bintu byo kwakira amaviza, kwakira imiduga, kwakira ama etage. Ariko ivyo bintu naho tuvyemererwa bifise source bicako nkuko tuba twarakiriye Kristo. Hari inzira tuba dukwiriye gucako kugira ngo tubashe gushikira ivyo. Icyambere tuba dukwiriye gucako ni ikintu cyo kubabarirwa ibyaha no kwihana, kugira ngo imbabazi z'Imana zimaze kutuboneka ko Yesu nawe aca duha bya bindi byose twashobora kuronka muri nosi tukabigenderamo. Nuko Imana bamugisha. Murakoze cyane kuri iki kibazo cyari gihanze abantu benshi. Nyaza ko banywa muri ko muratumviriza, murumvise pasiteri icyo ari karagenda abivuga ko akavuga tuti abantu benshi bako barazimira. Ariko uno munsi kuzimira naho uri kurazimira cyangwa ukagenda muri ibi na biriya, reka nkubwire mwene data, inzira irahari. Nico gituma tuhamagara tugiye guca tugahamagara abakozi b'Imana kugira ngo batwereke inzira y'ukuri cyangwa batuzimurure, baduhe icerekezo y'ibyo turiko turajyamo. None ga pastor, turafise ikindi kibazo. Ku muntu yakira umwami Yesu nkuko mushatse kubivuga ataje gucakira, nuwuhe mumaro wo gukorera Imana mwebwe muba mumaze kubona mu mwanya mumaze muri ko murakorera Imana mu kigogwa cyayo? Ego cyane murakoze. Umumaro wo kuba warakiriye Yesu kugira ngo ushikame neza, akamaro kabirimo n'akamaro kanini cyane kuzuye ku muntu yamaze gutahura. Buriya iyo wakiriye Yesu Kristo akakubira umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ubu kwije ibisabwa n'amategeko, dogotrine y'Imana ubu yifise muri wewe. Icyo ubwirizwa gukora muri iyi si ya none uriho, uhiganira kwezwa no gutungana kugira ngo ugiranire ubusabane n'Imana. Mu gihe utegiraniye ubusabane n'Imana uba wamaze guta umurongo. Iyo umaze kuba umaze guta umurongo wo kutegirana ubusabane n'Imana, wamugisha Imana yo guhaye ubu urahushikira. Ariko iyo wamaze kubana n'Imana
ukezwa ugatungana bya bindi byose ushaka mu Mana Imana irabiguha. Ibyo rero kiranezera cyane. Umumaro rero urimwo nuko twakira Yesu akamwami n'umukiza mu bugingo bwacu, tukemera akatuyobora, tukagendera muri we, tugakorera muri we, ibyo twakora byose bigahesha Imana icubahiro, ntibiheshe twebwe icubahiro. Iyo duhesheje Imana icubahiro, buriya nayo irazana icubahiro cyayo kikatuza ko tukaba bana bisumba byose. Imana ibahumurize. Murakoze cyane pasi, ndiko ndafashwa cyane n'ubu butumwa bwanyu, ndiko ndafashwa n'ukuntu muriko muraduhezagira mutubwira ibintu bikomeye. Ndiko numvira ijambo rikomeye cyane, ndiko ndagenda numvira ahantu hatandukanye, yaba mu mateleviziyo atandukanye, abantu ubutumwa bwiza muriko muratubwira bwimbitse bwo kwihana icyaha, benshi ntibagishaka kubwumva. Mbere no mu mashengero menshi abantu benshi bariko barirundaniriza cyane handi bababwira ibintu bihuye no kwifuza kwabo. Hari n'irindi jambo twabonye muri Timoteyo wa 2 ari yagubice cya 4 murongo wa uhereye kuri 3 kamanuka, bagenda bavuga Timoteyo ari karavuga ngo Paulo yandikira Timoteyo akamubwira ngo hazogera igihe ngo abantu bazokwiziba amatwi ntibashake kumva ukwigisha kuzima. None nka mwebwe nk'abungere twagomba tubabaze, muri iki gihe tubona tugezemo abantu benshi batagikunda ubu butumwa bwiza, bakunda ibi bintu bibanezera. Mwebwe mwa kino gihe abakristo mwobahanura kwitwara gute mwa kino gihe turimo? Twobahanura turavye Paulo ivyo yagiye abwira Timoteyo nkuko yari umwana wiwe mu buryo bw'impwemo, yaramubwiye amajambo akomeye. Hajya nyene waruri kurya murongo nyene yaravuze ati genda uhane uhanure kandi wongere wihanize, kuko muri iki gihe cya nyuma hazoba inyigisho zo kutumva inyigisho nzima. Iyo Bibiliya ivuze ngo inyigisho nzima, haba hariho inyigisho zipfuye. Izo nyigisho zipfuye zirigaragaje muri kino gihe. Inyigisho nzima barazihaye agaciro gake, inyigisho nzima barazicinyiza, baca bavyura inyigisho mbi z'ibinyoma, inyigisho ziterurukije abantu, bigatuma badasobanukirwa ivy'Imana neza. Niyo mpamvu rero muri kino gihe no hanura abantu kugira ngo bashishikare gusoma Bibiliya, bashishikare gusoma cyane, ivyo badahambya babibaze abari imbere yabo babitangiriye babasobanurira ivyo bintu. Ariko ico nshima Imana kiriho ngo ukuza kuwo mugarariye kuri mu buryo bw'inkomezi. Mbega ukuza kuwo mugararizi ese buboneka mu gihe cyahe? Muri iki gihe turimwo, iyo nsomye Bibiliya nza kubona ibihe indwi Imana yageneye isi. Iki gihe rero tuhagazemwo ni igihe kigoye cyane, nico gihe cya gatandatu gishira ikindi. Iki gihe cya gatandatu ni igihe umukristo wese akwiriye kuba maso no kugaba, kuko ategereje Yesu, kuko yavuze ngo azoza kandi ngo azoza aje kudutora. Mbega uko mugararizo uzoba waje ko wamaze kuza muri twebwe, ubwo turabibona. Niho rero mvuga ngo abakristo bakwiriye gusoma ijambo no gusomerwa ijambo ry'Imana, bakumva bagategera, bagasoma cyane, bakimba imizi ijambo ry'Imana. Nkemu yera akabahishurira kugira ngo bamenye iki gihe bahagazemo icarico, kugira ngo babashe kwitegurira uwo mwami wacu Yesu Kristo. Muri iki gihe rero dukwiriye gukora cyane nk'uko turabisaha. Satani ariko arabisaha abona ko igihe cyaheze. Natwe nk'abavuga butumwa, abungere turongoye amashengero, abavuga butumwa bamenyesha Imana mu isi, dukwiriye kuraba amasaha kugira ngo twihutishe ubutumwa bwiza, kuko Yesu yavuze ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi kugira ngo bubere amahanga icyabona, ngo nibwamara kuvuga ngo umuhero ucuza. Ubwo rero turiteguriye kubwira abantu kuri kwa Bibiliya kugira ngo bakumenye uhereye ku ntanguro no kuri kino gihe tugezemo, kugira ngo umuntu wese agire ico yiyubara no Imana bahumugisha. Murakoze cyane pastor, hari ikintu muvuze gikomeye cyane, muravuze muti mbere dugomba gukorera Imana nk'abaraba ku isaha. Ni kuvuga ngo umwanya uri kora tujyana, kandi binyibukije ko Yesu nawe ubwiwe yari karakora ibikorwa agakora nyaruka, akavuga ngo ndiko ndakora ibikorwa by'abantu myakiri ku murango, kuko ngo bugiye kwira umuntu nawe akibasha gukora. Nawe ngo twari dukwiriye kuraba isaha mu gukorera Imana. Ariko kandi
tuko turabona abantu benshi kuva mu 2000 ababizi baravuga ngo muhero uraje, abandi mu muhero uraje, abandi birirwa kwinywera inzoga, abandi birirwa mu boîte de nuit, abandi birirwa mu makaraoke, ibindi bitandukanye, bakavuga ngo uwo muhero kuva bawuvugiye nta uzoza, abandi nabo bakavuga ati kuva batubesheye, bamwe tijuru ntiribaho. None mwebwe mubivuga kwiki ku bantu ise ibyo muhera abantu baguma biteze? Hari n'amashengero twumvise ngo asigaye ajya ngo ku misozi hejuru ngo bakajyayo ngo bakamarayo ukwezi ngo bagiye ngo kurindira Yesu, biriko birateza intambamyi nyinshi cyane. Mwe mubivuga kwiki umuhera uzoza kabisa? Murakoze cyane. Uzobaho nkuko habayeho ibihe indwi Imana yageneye isi, ni ukuvuga ngo hari ibihe byatangiye, hari n'ibihe bisoza. Rero umuhero wa byose uzobaho. Muri kino gihe rero tugitegereje uwo muhero kuza, twebwe nk'abakozi b'Imana bavugira Imana dukwiriye gukorana n'igihe kugira ngo umugeni wa Kristo adacikwa cyangwa ngo atwagwa akayombekere ngo abivemo, nkuko bibiri bitubwiye. Dukeneye kubaburira bikiri n'ingoga byihuse kugira ngo bitegure, na cyane cyane ko benshi bamaze kuzimizwa bavuga ngo umuhero uraje, bakawutegereza bakawubura, abandi bakabwiye ngo nimuze tujye ku musozi dutegereze umuhero ngo uraje, bakanawubura, bakamanuka bakava kuri iyo misozi ariko umuhero batawubonye. Ariko nukwera ubujiji buri mu mitwe y'abantu bitewe no kwigishwa kubi. Ariko kwigisha kuzima kurahari. Hariho abantu Imana yitoranirije, abo bantu rero barahari kugira ngo babwire ukuri kw'Imana abantu. Umuhero urahari kandi uravuga, ariko uri mu buryo bubiye. Igihe cya gatandatu iki gihe turimo, n'igihe cya gatanu, n'igihe cya kane, n'igihe cya gatatu, n'igihe cya kabiri, n'igihe cya mbere, umuhero waho urahari. Iki gihe cya gatandatu Bibiliya itubwira ngo mu gihe cy'iherezo nzosuka mpwemu kuba ari umubiri wose. Abo bantu bakwiriye kugaba no kwitonda ku kintu cy'umuhero. Twebwe umuhero w'iwacu ntumeze nk'umuhero w'ibihe byatambutse. Umuhero w'imisezerano rishasha upanze ukugukurikira. Bantu munyumva n'abantu muzonyumvejo mubitegere neza kandi muce mushishoza mukurikije Bibiliya. Muri iki gihe rero umuhero umuri sezerano dufise mpwemu w'Imana ba muri twebwe, bitandukanye n'itorero rya mbere. Itorero rya mbere nta mwuka ryagira, ariko itorero turimo ni itorero ry'umwuka. Iri torero ry'umwuka ni itorero ridasanzwe, ni itorero ritiyumvirwa mu mubiri, ni itorero ryiyumvirwa mu buryo bw'impwemu. Kandi rero dufise umucamanza muri twebwe, dufise umuntu atuburira buri munsi, buri saha, buri segonde. Rero ntiwitega umuhero nk'abo mu isezerano rya kera. Umuhero w'iwacu uri muri kino gihe nyene. Twebwe dufise umucamanza ari muri twebwe, dufise umushinzamanza ari muri twebwe, dufise n'ubutuburira ku vyaha. Twitondere, nimba ugiye gukora icyaha, mpwemu w'Imana muri kumwe arakubwira ngo ivyo ugiye gukora ni icyaha. Rero uwo mushinzamanza muhagararanye niwe akwereka ko umuhero ukwegereje kugiye mu vyaha, uzobutandukanye n'ubugombe bw'Imana. Rero inzamba nivuga abakiriye Yesu umwana mukiza mu bugingo bwe baritondeye amajambo y'Imana neza nyezina, abo bazozamurwa nta rubanza ruzaruciye. Abo nabo bazoba barumviye wa mucamanza ba muri bo, uwo azica bazamukana kuri Yesu. Hanyuma abazoba barakoreye Imana mu kuri no mu mpwemu, Imana izotoranya muri ya miryango 12 bazoganzanye na Kristo bacire imanza abandi bantu. Abo re bazotogwa muri kino gihe cy'isezerano risha, bacire imanza babandi bari babandi bagendera mu mategeko, n'abagendera mu gihe cy'amasezerano, n'abagendera mu gihe cy'ubutegetsi bw'abantu, n'abagendera mu gihe cy'umutima nama, n'igihe cya Adamu bwiwe, igihe cy'ubuziranenge. Murakoze cyane Imana bamwe. Murakoze pasi, nagomba ngo musubire mwibutse abanywanyi izina ryanyu, kubera kuko ubu butumwa buri ahantu hake cyane, ubutumwa turondera ahantu hake. Nagomba kugira ngo mbandanye mvuga akantu turangiza n'ikiganiro cyacu cyo kugisozera, mubanze mubasubiremo akazina kanyu kugira ngo abantu badukurikirana basubire bamenye izina ati ni pastor kanaka. Murakoze cyane. Jewe nitwa pastori Ntakirutimana Donatien, ndi umuvuga butumwa, ndi intumwa nk'uko Imana yabivuze, ndi intumwa njeje kwamamaza ubutumwa hirya no hino, mbese no mu bihugu bitandukanye. Imana yaravuze ko nzokwiza ubutumwa bwiza aho bishoboka. Ubu rero no kuri wewe naje kubwira ubutumwa bwiza kugira ngo ubashe kunyumva nawe utahura umbona, kugira ngo byose bigende neza mu mwami wacu Yesu Kristo. Murakoze cyane. Murakoze cyane.
Pastor nagwisubiye kubabaza izina ndahinzi ko mwamaze kurivuga Pasteur Donatien kubera kuko abantu benshi mwa kino gihe numvise ubutumwa muri kumuravuga n'ubutumwa bwimbitse kabisa ubutumwa bumeze neza igituma rero ndabibagije nagomba ngo umuntu wese munyone ariko adukurika usubire wumve ko Pastor Donatien yaje kutubwira ubutumwa bwiza hari abantu benshi bariko baragira nk'amahiganwa bakavuga bati twebwe kugira ngo abaturonka abakristo benshi tugire bijya bijya before yuko tuvuga ibintu binezera ba bantu kwa kundi twabona mu ijambo cyane abantu benshi bakaba bazi ngo kugira ngo umukozi w'Imana kugira ngo umuvuga ubutumwa mwiza umufisa amavewiti bariko barahiganirwa imiduga ko barahiganirwa ibyo tubona hano nizihe ntambamye mwebwe mubona nko turi ko turarangiza mubona mushobora kugira ngo kurwana n'iki gihe turi mu bintu menga guhiganwa kugira ngo nakamere kunanje mere wewe ubona niyihe ntambamye abakozi b'Imana b'ukuri bashobora kugira mwa kino gihe intambamye ziriho ku mpande zose na cyane intambamye ziri ku bantu babavuga butumwa bari muri dogotrine y'intumwa nuko twavyiyemeje abo bantu rero barahura n'ibibazo bikomeye cyane barahura n'ukwankwa barahura no gutotezwa barahura no gusuzugurwa barahura n'ubukene rero ivyo iyo bavyitwayemwo neza Imana irafise uko yabiteguye kugira ngo izo bakure muri ivyo bintu ariko bisaba ko tuvyemera ko tubibamwe tukemera gusuzugurwa tukemera gukengereka tukemera gutukwa tukemera n'ubukene bukatuzaho ntidushime gukora uko dufise za vewiti ariko dufise ama etage ariko dufise ibintu vyiza ariko turi abantu bagaciro bakomeye cyane ariko twemera guca mu buzima bwo hasi kugira ngo Yesu azotuzamura iyo ntambamye rero irigaragaza abantu rero bataye inzira dogotrine y'intumwa bakayita abo nibo bantu bashishikarije kugira abantu ngo ushobora gukorera Imana ukenye ushobora gukorera Imana usuzuguritse ariko ivyo biri muri kandiriya y'Imana kuko mu majambo Yesu yabwiye intumwa yarababwiye ngo hahigwa batukwa bazira izina ryanjye. Murakoze cyane ubutumwa bwiza nanje ico nemera kandi gikomeye Imana iratanga umugisha Imana irafise umugisha itanga kandi umukozi w'Imana yayikoreye by'ukuri ntago yo kwicwa n'inzara ntabwo yogira Imana iramuzamurika mugira neza muga mu gihe bitarashika utegerezwa kwihangana abakristo bubu ico bitwikiye ko kimwe mu byo no bunganira nuko benshi babona umenga byose bitegeza kugenda neza ariko mu tugiye kumenya ikintu mu bukristo habamo uruhande rusosa akabamo n'uruhande rurura na Yesu ari gihe gukayangana kwa Yesu akabona ibihe aca mu ntambara akaba bihe ariko baramuhiga bamurondera mu ntumwa za Yesu nuko eka nabagiye bakurikira bose bamwe bagiye baraca mu bihe byiza akabona ibihe bibi ibyo byose rero nk'umukristo kugeragezwa turabicamo ariko kandi biri kavuga ngo kugeragezwa biduha kwihangana maze ko kwihangana ko kukadushitsa kugutunganywa neza iyo wewe wamaze kugeragezwa wewe waciye avuga ngo jewe ndazi neza yuko ukugeragezwa kwanje Imana ikirangerageza intunganya kujya kwizahabu ngo mu gihe gikwiriye gishitse nzovamwo nkayangana tumenya yuko mu bigeragezo duhuriraho n'Imana Imana iratanga umugisha ariko kuwurondera mu manyanga uwo mugisha urakwiye twumva ukuntu twobashimira ku kiganiro muduhaye ukuntu mudufashije kuri Dufacom TV n'akanyamuneza gakomeye cyane n'akanyamuneza twagomba duse n'abarangiza tubasaba nakaye kajambo mwumva muhanura abariko baradukurikira kanyuma mu kurangiza kino kiganiro cyacu mwubabwira iki nakaye kajambo mudutekerera turabahaye kandi mu kurangiza nomanza nkashimira television Dufacom yoyo yabashije gutunganya umurimo wayo kugira ngo ivuga butumwa ryamamare abaririmbyi kugira ngo bashobore gukora mu bwisanzure butandukanye kugira ngo twese tubashe gusabikanya ingabire dufise nenda bashimiye cyane Imana ibampera umugisha kandi bakomeze muri urugendo rwanyu ico nobwira rero abakristo bariko baratumva nuko muri kino gihe dukwiriye kwa maso cyane tukiga gusoma tukagira umutima wari muri Danieli wo kumenya gushaka ivy'Imana ishaka ico gihe tubikoze uko Imana ibasha kudushiraho ubuntu bwayo kugira ngo tubashe kumenya ukuri nyakuri bifundike muri rya jambo twatangurira ko riri muri Yohana ibice 8 ku 32. Mwakoze banywanyi ba televiziyo yanyu Dufacom TV mwakoze cyane mwakoze kudutega amatwi mwakoze gutega amatwi Pastor Donatien mwakoze gutega amatwi jewe na twako turakorana ikiganiro murakoze cyane Yesu abamugisha mubandanye mukurikirana ibiganiro nimwibagire kuja gukanda hajya aha
munsi mubona ahantu hari sabone mu gifaransa cyangwa subscribe mu cyongereza kugira ngo mubandaye mukurikirana ibiganiro bya Ndufacom TV ije ku bwanyu kandi ikintu cyose mukeneye murashobora kutubaza kuri za nimero muzi 62 majana 693 majana 771 murakoze cyane umwami Yesu abaho umugisha ariko mu kurangiza reka dusabe pastor asenge kugira ngo turangize mu mahoro n'umuntu wese bari kadukurikirana afite ikibazo kugira ngo dusenge Imana nico yaduhamagariye kugira ngo Imana imukize imugire neza kazi. Turagushimiye data witekanye n'amahoro uri umunyembaraga kandi uri umunyenkomezi twishize mu biganza byawe kuko uri Imana yacu kugira ngo dukomeze kandi wongere duhangaze ubu bwoko turi imbere yabwo reka nabo bagirire neza data mu izina rya Yesu turasaba kwemerwa nawe muri kino gihe kuko tutemewe nawe byo bari by'uruhombo turagomba kwezwa no gutunganwa nawe mucunguzi mwiza kuko uri Imana y'amahoro none ndasengeye buri muntu wese azumva ikiganiro kugira ngo Imana uzomugirire neza kugira ngo uzumwiteho mu buryo budasanzwe uzumugurura amatwi y'umwuka abashe kumva uzumugurura amaso y'impwemu abashe kubona kugira ngo iki gihe kibi kitwegereje ntikizoduhitane na data tubashe kukwitegurira muri kino gihe data witeka tugusabye ngo abagwaye tugusabye ngo abarushe abaremerewe Mana ucubana nabo ubahaze ubuntu bwawe ubakize data witeka kuri umunyembaraga n'inkomezi turagushimiye tugukengurukira tubisenze mu izina rya Kristo Yesu umwami amen. Shalom shalom hello umwe wese ndamuramukije mu cyubahiro ciwe muravugana na Ndoyezu Jean Claude Imana yaratwizeye Imana itugira neza duhicizere mu kazi ka misi yose ndi muganga muri Major Medical Medicine Nucléaire ariko kandi ishengero ryaratwizeye itugira ikizere turaduhezagira mu bukozi bw'Imana turakorera Imana mwarahezagiwe cyane nenge kubazanira company yitwa Ndufacom company nkuko muribona ngaha ku mupira muribona ni ibintu bimeze neza cyane rero tugomba gufasha ishengero dufashe igihugu dufashe abantu societe muri rusange mu gihugu cyacu cy'u Burundi na Ndufacom company. Ndufacom company iri mu bintu byinshi cyane byinshi uko mugiye kubyumvira abatandukanye je ndi umuyobozi wayo ariko dufise abafatanya bikorwa abo dukorana nawe wese uko wadukurikira urashobora kuba uwo muri Ndufacom kaba umwe muri twewe harimo ibintu byinshi cyane ibintu byinshi birimo icambere muri Ndufacom company twariyumviye gukorera Imana biciye muri Holy Mountain of Christ Ministry rero iyo ni ministere izofasha byinshi mu ijambo ry'Imana iki gihe turi mu bintu byinshi bibi turi mu bihe bimeze nabi turi mu bihe bigoye turi mu bihe ijambo ry'Imana baricuritse ariko ijambo rikavuga muri Yohana 8:32 ngo muzomenye ukuri kandi ukuri kuzobaha kuri degenze n'igihe cyuko tumenya ukuri n'igihe cyuko tumenya ukuri mu by'ukuri tukamenya ukuri dukurikira abaduhenda abatuyobya byose tukabyirinda tukagenda neza muri Ndufacom company harimo iyo ministere abakozi b'Imana urubuga rwo kuvuga ijambo ry'Imana ry'ukuri ntahe ibintu byinshi bitandukanye ibiganiro bigiye bitandukanye harimo ibikorwa mukora kuko ijambo ry'Imana yavuga ngo kumva bijyanye no gukora ni kuvuga ngo ibikorwa dusenge twirere dukore aho ni muri Ndufacom company ikigira kabiri nkuko ari byo twize reka twizeramo tujyobana dufashanye n'abandi mu byo bita Major Medical Medicine Nucléaire turipfuza ko hajoba ikintu cyo gufasha abantu mu byo Imana yatwizeyemo mu kwiga no mu gufasha abandi abagwaye cyane kuko n'umuhamagaro Imana yaduhaye ikigira gatatu ngomba kubabwira kiri muri Ndufacom company harimo orphelina rero ni ikigo cyo gutabara imfuvyi gufasha imfuvyi n'abapfakazi abatagira shinge na rugero ntituratangura binini ariko ibyo dushoboye byo biradufasha imfuvyi zibiri ariko uko tubishoboye kushika byaguke nta bitangura ari binini bitangura ari bitonya ariko bikazamuka hamwe n'Imana na Ndufacom company bizogenda neza mutugirire ikizere nico cyo cyari kituzanye kugira ngo tubabwire ngo mutugirire ikizere muri Ndufacom company bizogenda neza n'abandi bose bagomba kubabwira sibyo sindaheza n'abandi barakomeje mwarahezagiwe shalom. Bonjour, bon après-midi, bonsoir les voyants naho muherereye ni Mugisha Alain Rodrigue umu informaticien atavyorosha aba rero no munsi nabazaniye ino company nshasha muri ko murabona handitse Ndufacom company muri Ndufacom company rero turakora ibintu bijanye na house media aho cyangwa ko bijanye na bijya bintu byose bijanye na majwi ibijanye na video ibyo byose turabibatunganyiriza neza kandi tukabaha amasanamu ameze neza aho ndakubwira ko
dufise ivyuma vyizewe, ivyuma bimeze neza, eka nta kaherere, tuzana isanamu itovye. Aho rero muri house media hariho ikindi kandi dukora nko ku kintu cyo kuduza imbuga, aho ni kuri babandi rero baba bariko barirondeza abandi bantu hirya no hino kugira babashigikire, aho twe tuca tugukura kuri rya nivo yo hasi tugagushikana hejuru. Aho rero ucabumva ko ari babandi bavuga ati twebwe byaranse twarakoze ariko byaranse gushika nino saha, rero tuca tuvuga ati twebwe uko biri kose turaguhagurusa waba uri gikuri ukaca uduga hejuru. Muri house media murumva yuko turakora ibintu by'ama mariage, tukagenda tugafotora, tukabagirira ama video montage, eka babandi abaririmbyi baba bafise indirimbo zabo bashaka ko tubakorera amasanamu, ico gihe byose tuba tubishoboye n'akabijya, kandi tubahereza ibyo bintu byose mu mwanya mutoyi kandi kubwizigirwa. Turabakunda cyane muri Umvuko company.